Bakunzi ba B-Info, namwe umuryango munini wa B-Info Plus, ndabaramukije. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza ndetse n'imiryango yanyu. Turi mardi igenekerezo rya 18 ukwezi n'ukumunani mwaka 2026. Ntabwo nica muri studio za B-Info nkuko mubibona, nuko habaye ikibazo technique, ariko kandi reka mfata umwanya kugira ngo nshimire abantu bo muri Capitale Politique twamaranye imisi igera kuri 2 aho twari turi hariya ku butumire bw'umukunzi bw'inshuti yacu hano kuri B-Info. Kabisa mwatwakiriye neza, byagenze neza, mu by'ukuri Imana ikomeze kubaraba byiza. So nje mu kiganiro kugira ngo ubwa mbere ndamenyeshe ku rubuga rwanyu B-Info rwongeye kugira ikibazo kabisa, bongeye kutwiyumvira ko abo hakurya batugirira akantu mu ntumbero yo kwibaza yuko baduca intege, mugabo ntazo dufise kabisa, nta ntege dufise ziri bucike. Niyo mpamvu mugiye gukurikirana ibiganiro byacu byinshi gusumba hano kuri B-Info Plus, ariko kandi hariho abahinga bari kubadufasha. Ubwo Imana niyabibamwo kumbure bizogenda neza, bidakunze naho ntaco bitwaye, inkuru tuzokomeza kuzibashikiriza ukuri kwamye. Rero ndabasabe mwebwe mudukurikiranye bwa mbere mutaragira sabone mubikore kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa B-Info ndetse na B-Info Plus. Muri iyi ndwi nabamenyesha ko tuzoganira cyane ku nkuru zo muri Minembwe cyane gusumba, kuko naho byagaragaye neza ko Wazalendo na FARDC bongeye gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo bakore ibikorwa bya gisirikare. Inyuma y'igihe kitari gito basa n'abari muri cessez-le-feu, bari mu gacere katagira uko kangana. Ndanamenyesha kandi yuko bitazotworohera cyane kubashikiriza inkuru umwanya ku mwanya zariya muri Minembwe, bitewe nuko atama connection ari muri Fizi yose. Ubwo abaduha amakuru bisaba ko babanza kwiyunguruza bava kuri front line bakaja aho bashobora kuba boronka connection. Rero imbere yuko ndababwira ibyiriwe ku mirongo rugamba ku munsi wejo, ariko ndaza kubabwira mu kindi kiganiro kumbure Benita niyashika, ariko ndashaka kubaganiriza ku byabaye nyine muri Minembwe ku igenekerezo rya 16 hari isi. Woba wikiga ko wahumanijwe canke warozwe, hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga. Woba wikiga ko ufise inyatsi, kubura uruvyaro, kwisanga mu kibazo co kubengwa, kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi, karibu cyane arafasha n'abibwa ibyabo, avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi. Emwe Dr. Swale ni umuhinga adasanzwe, akabigera rero kubari kure. Nimwinde gutirita ijyanye ngo musanga ahari kuri telefone gusa. Dr. Swale arabikemura. Ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura, zone Buterere, hafi ya Maison Verte, ibarabara rya 27 muri DB. Mwakure kuri akamenyetso ko guteranya 257 32 899 775 canke akamenyetso ko guteranya 257 32 981 832. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona, akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Samedi yakuno kwezi nyine ku8, iyo foto mubona twashize kuri couverture ni foto mu by'ukuri igaragaza amazu y'abatwigwaneho yaturiwe na Red Tabara. Iyo ntabwo ari foto yakozwe na AI, ntabwo ari foto yakozwe n'ubuhinga ngurukana bumenyi, no, ni foto bafotoye na telefone hama baraturungikira, igaragaza ibikorwa byakozwe na Red Tabara. Muti rero byagenze gute? Ni mutura gatebe ndabaganirize, ndababwire impamvu cyangwa se imvona imvano yatumye Red Tabara ishobora guturira amazu yatwigwaneho mu gihe basanzwe ari Somambike. Nabibabwiye hari ku igenekerezo rya 16 samedi niho haduka intambara zihuza Red Tabara ndetse na twigwaneho. Impamvu ni yihe?
kugira ngo mubitahure reka duhere ku catumye General Sematama Karori afungwa. Sematama Karori d'abord kugira ngo anabe umurongozi wa Twigwaneho nuko yashoboye kuja mu biganiro hamwe na FPR Inkotanyi, bamwemerera yuko nkamwe yobafasha gutanga coordonnées zahasanzwe hari General Makanika kugira ngo bamugandagure yuko bazoca bamuha ubushobozi bwose bwo kugira ngo arongore Twigwaneho, ariko kandi anabasezeranira yuko General Makanika amaze gupfa agashikira uburongozi bwa Twigwaneho yuko azoca atangaza ko Twigwaneho yihuje na AFC M23 ndetse na RDF. Ibi mu by'ukuri byarakozwe. General Sematama yaratanze les coordonnées zahari hasanzwe hari General Makanika, maze drone ziva mu Rwanda ziraza zirarasa Makanika, ndetse amakuru avuga ko Makanika atagandaguwe na drone zaje ziva mu Rwanda. Yego zaramurashe arakomereka mugabo ntiyacikana. Nyuma abasirikare bari kumwe ba Twigwaneho bari barongowe na Sematama baca barahohosha. Ngira ngo abanyamurenge bamwe n'abandi bazukuri ntibarashima kubishira ahabona bitewe nuko batinyira amagara yabo, ariko ukuri nuku byagenze ku rupfu rwa General Makanika. General Sematama amaze guhabwa uburongozi bwa Twigwaneho yaciye atangaza ikitaraganya yuko Twigwaneho yiyunze na AFC M23, gutyo batangura gufashanya ibikorwa bya gisirikare mu kugwanya leta ya Kongo. Ngira ngo mwaciye mubona igitero ca mbere cakozwe na Twigwaneho kigabwa ku birindiro bya FARDC byari bisanzwe biri hajya muri Minembwe, usibye kandi yuko bari basanzwe banabivuganye bitewe nuko uburyo M23 isanzwe iriko iragwana muri Kongo basanzwe bakoresha amafaranga bakayahereza abasirikare ba FARDC, maze nabo bakabahereza ibirindiro bari basanzwe barimwo. Rero byarabaye intambara ziraba, Twigwaneho ifashanya na M23, nubwo cyane byagoranye kugira ngo M23 ishobore kuduga ngo ishike mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Mwenga kugira ngo bihuze na Twigwaneho, ariko nyuma byaje gukunda batangura gufashanya urugamba, ndetse aho batanguye kugaba ibitero baganisha ku gushaka kwigarurira igisagara ca Uvira. Igisagara ca Uvira baragishitsemwo atantambara ndetse zinahabaye nkuko twage turabibasigurira. Nyuma baza gusubira inyuma bitewe n'igitutu bokejwe na coalition ya FARDC, cyane cyane mu ntambara zabereye muri Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri, bituma AFC M23 na Twigwaneho barekura igisagara ca Uvira bahungira mu kiyaya ca Rusizi, aho naho nyene bahamaze igihe rumara barahava. Bamwe baca baja muri Kamanyora, abandi baduga muri Moye Plateau ndetse naho Plateau, ariko igitigiri nyamwinshi c'abasirikare ba Twigwaneho baciye basubira inyuma baja muri Minembwe aho bari n'uyu munsi. Karori Sematama yakomeje mu by'ukuri kwakira intumwa zitandukanye ziriko zirava muri communauté y'abanyamurenge, baba abari muri Kenya, baba abari muri Amerika, abari i Burayi, ndetse n'abasanzwe bari muri leta ya Kongo, bamuhanura bamwereka yuko kuva aho abanyamurenge bacudikiye na FPR Inkotanyi yuko ataciza na kimwe bigeze babona. Sematama rero kumbure ngira ngo yararemerewe cyane n'abanyamurenge batandukanye, nyuma ahitamwo gushaka kugera ikirenge mu ca General Nyakwigendera Makanika, aho yatangarije FPR Inkotanyi yuko Twigwaneho batabona impamvu bariko bagwana intambara zateguwe n'u Rwanda, bitewe nuko bo
batakiri abanyarwanda bagiriwe ibakwe na leta ya Kongo yo kubahereza ubwenegihugu. Kuva aho General Karoli Sematama atangarije ayo majambo ayabwira abasirikare ba RDF, baciye bategeka uyu General asanzwe ari chef d'état major wa M23 Sultan Makenga kumuhagarika Sematama ndetse akamufunga. Niho yaciye ahamagaza Sematama, nyuma amufungira hajya mu gisagara ca Goma. Sematama amaze gufungwa, byaciye bizana icuka kibi hagati ya M23 ndetse na Twigwaneho hajya mu misozi miremire ya Fizi, plus précisément muri Minembwe. Ngira ngo twarabatangarije agata inshuro zitari nkeya aho Twigwaneho yagenda itana mu mitwe na M23, aho M23 yaturira amazu ya Twigwaneho, aho wanashaka M23 hageze n'igihe ihabwa amaravitayema ntishobore guhereza guhako Twigwaneho, aho ndetse na Twigwaneho yagiye ita mu mitego ibitanga bitari bike cyane iyi M23 biturutse kwifungwa rya General Karoli Sematama, bitewe nuko nawe nyene yari yatangarije RDF yuko Twigwaneho itariko irabona impamvu nimwe ifadika ituma bariko batana mu mitwe na n'igisirikare ca leta yabo, kubera ko imyaka bacuditse na FPR Inkotanyi batigeze beregwa atakintu na kimwe byigeze bibashikanako. Rero samedi kwigenekerezo rya 16 niho novuga ko hadutse icuka kibi cyane hagati ya Red Tabara ndetse na Twigwaneho. Nicuka caturutse mu by'ukuri ku majambo bateranye uko ari imigwi ibiri, aho Twigwaneho aho nako Red Tabara yagiye gukonvenka Twigwaneho babasaba yuko bova mu gacerere barimwo, bitewe nuko nka hamwe Twigwaneho yohagarika urugamba bitaza gutuma leta ya Kongo ibagirira imbabazi. Iyi Red Tabara mu by'ukuri yagiye gusomesha nkoresha imvugo gusomesha Twigwaneho, ibereka ibyaha Twigwaneho imaze kugwamwo, ibereka amafuti Twigwaneho imaze kugwamo kandi ari penale ahanwa n'amategeko, atotuma leta ya Kongo ibababarira ngo nuko bashize ibigwanisho hasi. Ikindi kandi Twigwaneho yashoboye kwereka nako Red Tabara yashoboye kwereka Twigwaneho nuko yaberetse ko nkamwe Twigwaneho yoramuka ibivuyemo nkuko basa n'abariko barafata ingingo, baberetse yuko bo ndavuga Red Tabara batoba bakironse ahandi hantu baja, batoba bakironse ahandi hantu baba, yuko akabo koba gaheze. Twigwaneho rero niko guca bababwira bati genda kwanza mubwire shobuja Kagame barikure Sematama aba ariwe mu negosia ibyo muriko muratu negosia. Ibyatumye rero Red Tabara badundumigwa, baca batangura gutana mu mitwe na Twimareho. Mu by'ukuri bararasanye biteye ubwoba, bakoresha imbunda nini baterana ibisasu biremereye, ibyaje gutuma rero Twigwaneho batakaza amaeneo bari barimwo. Red Tabara itwagwa n'agashavu ica iyaha umuriro kabisa, amazu arasha aratokombera nkuko mwabibonye ku iyo foto twaberetse kuri couverture ya kino kiganiro. Ingene byaje kurangira nuko M23 yaje gusukamwo mabisi, no kuvuga haba ugushureha, ariko mwumve ngo nimba bageze ku rugero rwo kurasana ndetse bamwe bagatwagwa n'agashavu bagaturira amazu y'abandi, ubwo muca mwumva yuko iyi migwi ibiri kuzongera guhuza atari vy'uyu munsi kandi atari n'ivyejo. Ibi rero abakongomani bariko barabigira ko amakomantere menshi atandukanye, ngira ngo bamwe n'abandi muriko murabibona ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, ingene bariko barandika aho abakongomani bavuga ko ata muntu n'umwe yigeze guhemukira igihugu cabo yaronse amahoro.
ati niyi twigwaneho ubwayo yagiriwe faveur, yagiriwe ubuntu bo bahabwa ubwenegihugu na leta ya Kongo, kandi mu by'ukuri bisanzwe bizi ko atari abakongomani. Rero kubona bariko bagambanira leta ya Kongo kandi yarabizeye ikaba uburenganzira bwo kwitwa abakongomani, ngo ntabwo bazigera baronka amahoro ndetse n'imiryango yabo. Red Tabara yo ibyo bagona bavuga bati nkamwe twigwaneho yo twigarama ikatwihinduka, ati akacu kazoba agaheze. Narijya turiko turabona hakurya ya Kanyaru ibintu bisa n'ibikomeza kuba bibi cyane gusumba. So reka rero ndabashimire mwebwe mubanye nanje muri kino kiganiro kigufi ndabakoreye. Ubwo nabatangarije yuko muri Minembwe mfise amakuru yuko ku munsi w'ejo habaye intambara zitoroshe mu bice bitandukanye, ndetse na n'uyu munsi naronse amakuru yuko bariko barakozanya ko. Ubwo rero mukomeze kubana natwe mu bindi biganiro byo hanyuma, aho tuza kubashikiriza imidonido mu ntambara zabaye ku munsi w'ejo muri Minembwe ndetse n'iziriko ziraba uyu munsi. Mukomeze kugira rero aho muba mwubahwe. Ciao ciao.